Jewe nitwa Donatien Bogora, asanzwe ndumuhuzabikorwa mu ishirahamwe ry'ugwaruka gishinze kwiteza imbere RAGEDES, ariyo Rassemblement des jeunes pour le développement socio-économique du Burundi. Ishirahamwe rimwe mu mashirahamwe asanzwe akorana ibikorwa na FIDA International Burundi. FIDA turakorana ibikorwa bitari bike, na cane ibikorwa byo kumbatira amahoro n'umutekano. Dukorana n'ugwaruka mu makomine atandatu FIDA isanzwe iriko irakoreramo. Hambavu y'ivyo bikorwa dukorana na FIDA, turafise n'ibindi bikorwa dukorana n'abakenyezi, kandi byose turashima Imana kuko bigenda bitanga umwimbu ushimishije. Mu gwaruka turatanga inyigisho zo kumbatira amahoro n'umutekano aho ugwaruka rubaye. Ubwa mbere tugatangura kubegeraniriza mu migwi yo kuzigira no kuguranana, hama tukaca tubaha inyigisho ijanye no kumbatira amahoro n'umutekano, gutorera inyishu amatati bidaciye mu ngimba, no gukora ibikorwa by'iterambere rusange. Rero turamaze gukora ibikorwa bitari bike aho mu makomine ashika kuri 5 tumaze kubaha izo nyigisho kandi zikabangira akamaro. No munsi tumaze gushiraho imigwi yo kuzigana no kuguranana ishika kuri 75 muri makomine. Umugwi wose urimo abajene 30 kandi bariko barakora ibikorwa by'iterambere rusange bongera baziganya baguranana biteza imbere. Nk'akarorero muri komine ya Mugina twarashigikiye ugwaruka rwaho rurasanura ikiraro cahuza imitumba ibiri aho abenegihugu bitari bigishoboka ko bagenderanira, ariko tubifashijwemo na komine iraduha insinga bita amagabiyo, turakora ico kiraro ubu kirahita nyabagendwa. Muri yo komine nyene twarakoze ikindi kiraro cahuza imitumba itari mike hamwe n'ishure ryari rihari. Abana byarabagora gose kuja ku mashure iyo imvura yaguye, ariko tumaze gukorana n'ugwaruka turabaha ibikoresho, ivyo biraro birakogwa ubu abana baja ku mashure bitagoranye. Rero hamwe n'ugwaruka turiko turabumbatira amahoro n'umutekano. Ubwo gwaruka nabwo bikora ibikorwa byo kwiteza imbere, baraziganya bakaguranana bakiteza imbere. Uno munsi nka bose barafise ibyo bariko barakora, bariko baramesha ubukene n'ubushomeri. Hamwe n'abakenyezi nabo turamaze gukora ibitari bike. Abakenyezi nabo barashiraho imigwi yo kuzigana no kuguranana, bakaca nabo batangura guhana ingurane. Abakenyezi bamaze gushiraho imigwi ishika 24, ariko abakenyezi umugwi wose urimo abantu 10. Abo bakenyezi tuvuga ati bakenyezi murashoboye, natwe tugomba tubashoboze gusa. Ni kuvuga ngo turaheza tukabaha ingurane y'ibihumbi 100 umwe, bakaca bagenda gukora imigambi y'iterambere, hama bagaheza uko bungutse bakariha ibihumbi 2 buri munsi kugeza baheze kuriha bya bihumbi 100, gutyo akabararonsa umutahe wiwe bwego. Rero abakenyezi barashima Imana ko kuva batangiye kubikora no munsi nibakirumara baraterera mu kubaho ku miryango yabo, ntibakirindira umugabo gusa ibyo ataha n'ibyo azana, nabo barasahiriza abagabo mu kubeshaho iyo miryango yabo. No kuvuga ngo barerekanye ko bashoboye, kandi bariko barashobora gusahiriza imiryango baturukamo. Rero niteka ku abo bakenyezi, niteka ku bwa RAGEDES, niteka ku bwa FIDA, kuko dufata mu mugongo abantu nabo bakaca berekana ibyo bari bashoboye. Mu gusozera nagomba ntera kamo ugwaruka n'abandi bakenyezi, ndababarira ati ubugirigiri bugira babiri, kandi abantu turi hamwe twese turashoboye. Rero no kubahimiriza ngo baze tuje hamwe. Umuntu ari wenyene ashobora bike cyane, ariko abantu turi kumwe twese turashoboye, dushobora byinshi cyane. Rero iterambere ry'umwe ntirikunda, iterambere ry'umwe ntirishoboka. Ntushobora gutera imbere uri wenyene ku mutumba w'abandi bakwemerere. Abandi baracuvya iryo terambere ryawe ugasanga bagumye hasi. Ariko umuntu agomba gutera imbere, atera imbere ari kumwe n'abandi bajana bose mu iterambere. Nico gituma twari ikivugo cyacu tuvuga ngo twese mu iterambere.
ntawe dusiga inyuma. Rero tuhimiriza urwaruka n'abakenyezi baze tuje hamwe dukore imigambi yacu. Mbere hari ico nari nibagiye kubabarira, bivuye kuri ivyo bikorwa byo kuziganya no kuguranana vyateye imbere, abantu bagafata ingurane bagakora imigambi y'iterambere. Twaciye tugira icyumviro cyo kwishingira microfinance yacu. Iyo microfinance twayise MIJAD, Microfinance des Jeunes pour le Développement. Iyo microfinance igombize kugira ngo ishigikire urwaruka n'abakenyezi mu iterambere, ibahe ingurane. Za ngurane yangu ma microfinance n'amabanki atabaha igomba izozibahe. None abanyamitahe ni bande? Abanyamitahe nabo n'ubwo rwaruka nyene, nabo bakenyezi nyene dukorana, nibo bashize hamwe amahera bavuga ati twishingire none ibanki yacu kugira ngo iziradusahiriza. Ico ni igikorwa cavuye ku gukorera hamwe. Rero nerakamo abandi bakenyezi urundi rwaruka bamenye ko nyamwigenda katari miri menshi, bakorere hamwe, baje hamwe, biteze imbere. Bamenye ko abakenyezi n'urwaruka nizo nguvu igihugu gifise, niko kazoza k'igihugu. Baje hamwe rero bakore, biteze imbere, bagwanye ubukene, bagwanye ubushomeri, kagateka bama barondera kazoba kabavyagiyemo. Murakoze.